muri ya ngendo ya leta yo gushikiriza abanyagihugu ivyo yarangurira uko amezi 3 arangiye, ubushikiranganje bw'umutekano bwashaka kwashikiriza ivyo bwakoze muri aya mezi yandamukiza Rusama na Ruheshi mu mwaka wa 2018. Muri ico kiringo umutekano wari wifashe neza hose mu gihugu muri rusange, ariko rero igipolisi carahanganye n'ubugizi bwa nabi n'iterabwoba byaranzwe hanini n'igitero c'iterabwoba cabereye ku mutumba wa Ruhagarika muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke, aho mu gihe c'ijoro ababisha bitwaje inkoho n'imipanga birara mu mazu y'abantu bari mu itiro bakica abarenga 200, abandi benshi bagakomereka imbere yo kwambuka umupaka berekeza mu gihugu ca Kongo iyo bari baje bava. Harabaye ubwicanyi busanzwe 62 bufatiye hanini ku matati y'amatongo, akaboregwe hamwe no kwemera ibintazi nk'uburozi, ugutunga ibigwanisho bicira umuriro binyuranye n'amategeko vyonekeje inshuro 19, ubusuma bukabije bushika ku 1206, harimwo inshuro 8 hakoreshejwe inkoho, gukorera inda vyonekeje inshuro 13, ubugararije bukabije byonekeje inshuro 113, ugutanga isumu vyonekeje inshuro 67, kwiyahura inshuro 6, hamwe rero no kudandaza no kwihereza ibiyebiramutwe vyonekeje inshuro 117. Kuri ubwo bubisha bwose igipolisi c'Uburundi caritanze kitiziganya kibicishije mu bikorwa byo gukinga no gusubiza ibintu mu buryo, hadasigaye inyuma gushengeza imbere y'ubutungane abafashwe bagirizwa ivyo vyaha. Amasako asuzuma 4,131 yarakozwe mu gihugu cose, aho inkozi z'ibibi zitari nke zafashwe hamwe n'imigwanisho bigizwe n'inkoho 28 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho imwe yo mu bwoko bwa Uzi, inkoho 3 zo mu bwoko bwa FAR, 3 zo mu bwoko bwa Mugobore, imwe ya L4, ibisasu ntezwa ntoki 143, ibikono by'amasasu vy'inkoho zitandukanye 59, amasasu akoreshwa ku nkoho zitandukanye ashika ku 8,591, igisasu kimwe ca bombe, ibisasu bitegwa abantu bimwe bita mine antipersonnel, hamwe n'ibindi bikoresho bitari bike vy'igipolisi n'igisirikare. Mu gisata c'amatohoza igipolisi cugura amadosiye arenga 5,672, muri ayo 4,786 yarakozwe arahera, yongera ararungikwa mu bushikirizamanza, mu gihe ayarenga 1,466 akiri mu matohoza. Mu gikorwa cyo kurwanya no gutuza inzoga zibujijwe n'amategeko hamwe n'ibiyayuramutwe, harafashwe hongera haraseswa amaritiro 154,675 inzoga zibujijwe n'amategeko, mu gihe kandi ibiro 266 n'udutu 4,393 vy'urumogi vyafashwe, ibiti 116 navyo bikarandurwa. Mu gisata cyo kurwanya urudandazwa rutemewe n'amategeko, haribonekeje urudandazwa runyuranye n'amategeko inshuro 30, ibidandazwa vya magendu bitari bike bigizwe hanini
n'imifuko 77 y'ifarini y'ingano yari mu modoka y'inguruza abantu n'ibintu yo mu bwoko bwa Probox. Hakaba ibitenge 105, amakarato 8 y'imiti, amacupa 893 y'imivinyu itandukanye, n'ibiro 942 vy'ikawa, hamwe n'ibindi bizandazwa bitandukanye vyariko birajanwa kugurishwa hanze. Vyarafashwe byongera bishikirizwa ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano uruja n'uruza mu mabarabara, igipolisi carongereje amasuzuma ku mabarabara, vyatuma umutekano w'ingenzi wiyongera bimwe biboneka. Amasanganya nayo yahitana abantu n'ibintu aragabanuka cyane. Igipolisi canongereje amasuzumwa giturumbuka. Kwera ivyo bikorwa, ihadauri ingana n'umuriyaridi umwe, imiliyoni 499 n'ibihumbi 134 y'amafaranga y'amarundi yaratojwe kwari bahonyanze amategeko agenga amabarabara, mu gihe mu gice ca mbere hari hatojwe ayangana n'ibihumbi 149 n'ibihumbi 14 by'amafaranga y'amarundi. Bisigura ko hiyongereye ibice bishika 300 kwijana. Muri ico gisata nyene, impusha zitangwa zo kugendesha ivyuma vy'imoteri zigera ku 6,612 zaratanzwe, mu gihe kandi ibibazo byo kuronka izo mpusha bitari bike vyakozwe n'abifuza kuronswa izo mpusha. Mu gisata cyo kurwanya igurirana ry'ibigwanisho bito bito, ikigo Senap kibijejwe Cashize bimenyetso kwigwanisho 1260 vyari vyafashwe, vyasubijwe canke vyatowe mu ntumbero y'ukuzobisambura. Hareganijwe kandi hongera harashigwa kandi inkoho 110, inkoho ntoye 5, ibisasu nteza ntoki 21, igisasu ca rocket, amasasu asanzwe 2553, hamwe n'ibikono by'amasasu 56 byakuwe mu makomisariya atandukanye y'igipolisi. Ico kigo kandi kirabana igikorwa cyo guhimiriza abene gihugu ku mabi ategwa n'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, hamwe n'amategeko bijanye navyo. Mu gisata kijejwe gukinga impanuka n'ibiza, komite mpuzabushikiranganji ijejwe gukinga no kurwanya ibiza yaremeje umugambi wizorangurwa mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2021, hamwe n'igitabo cerekana imigambi y'igihugu yo gukinga ibiza ihera mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2025. Ivyo byose bikaba biza vyisunga umugambi genderwako w'Isendaye. Intwaza nka 30 zo muri ico gisata zaronkejwe inyigisho zibijanye mu bijanye no guhangana n'ibitero vy'iterabwoba, mu gihe izi ntwaza ngabo z'ico gisata zitavye amanama y'ubuhinga yabereye mu karere no hakurya y'amazi. Ico gisata nyene carazimije imiriro yari yadukije mu bice bitandukanye vy'igihugu, aho twavuga nk'umuriro wiyadukije mu biro vy'igisata kijejwe gutanga amatara n'amazi regidezo. Ubukerebutsi n'ubwitange berekanye vyatumye iyo miriro izima nterandagata mu bindi bibanza. Nivyo none kaya bica biba bike. Ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe burashimiye bimwe bivuye ku mutima ubuyobozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura, hamwe n'ishiramwe riraba ikivuko ca Bujumbura
Global Port Services ku ntererano batanze mu kurwanya iyo miriro igihe yaduka. Mu gisata c'igipolisi cerekeye abenegihugu ntugabukira kwahuye n'ibiza, umushikiranganji w'umutekano gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe yaratanze imfashanyo igizwe n'ibifungurwa n'ibindi bikoresho vy'isuku ko bari basinzikajwe n'imyuzurira ibonekeje mu mazone ya Buterere na Gatumba. Ivyo vyakozwe inyuma y'ibikorwa vyo gusubiza mu nzira yarwo uruzi Mutimbuzi rwari rwateye iyo myuzurira. Mu gisata c'amagara y'abantu, ibitaro bikuru vy'igipolisi c'Uburundi vyabandanije kwakira no kwitaho abavyitura. Muri amezi atatu abagwayi bashika 16,682 barasuzumwe, 506 baragwarira mu bitaro, mu gihe abashika 10,326 bakoresheje ibipimo vy'ingwara. Mu bijanye n'intwaro ibereye no kurwanya ibiturire, ubugenzuzi bukuru bw'umutekano bwabandanije ibikorwa byo gukurikirana ishirwa mu ngiro vy'umugambi ndangabikorwa wo kurwanya ibiturire mu gisata c'igipolisi, gusimbataza imigenzo myiza n'ubumenyi mu bapolisi. Ubuyobozi bukuru bujejwe imigambi no gutekanya bwarihweje aho ishirwa mu ngiro ry'umugambi ndangabikorwa w'ubushikiranganji uhera mu 2017 gushika mu 2020 rigeze, hamwe n'ikurikiranwa n'isuzumwa ry'amashirahamwe yigenga ajeje gucunga amatungo y'abantu. Inama yo guhanahana ivyumviro yabaye hagati y'ubwo buyobozi n'abaserukiye ayo mashirahamwe yari ifise intumbero yo kwihweza aho ishirwa mu ngiro ivyari vyemejwe mu nama yo kwa munani Kigarama mu mwaka wa 2017 bigeze, hamwe no kwibukanya amategeko agenga ico gisata. Amakosa mwamwe yari yadomwe ko urutoki nko kudatekaniriza kazoza abakozi mu bijanye no kwivuza, kudatanga ivyegeranyo ku vyaranguwe, gukoresha abantu mu gihe kirenga amezi 6 atamasezerano y'akazi bararonka, kudakingira abakozi impanuka z'akazi, kutaronsa abakozi ibigize umwambaro ishirahamwe ryose ryemeje, kwiha uburenganzira bwo gukoresha ibikoresho vya gipolisi na gisirikare. Inyuma y'iyo nama ibirato vya gipolisi na gisirikare bishika 158, imisipi 250, impuzu zirinda imvura 13, inkofero imwe, amashesheti 8 vyose vy'igipolisi n'igisirikare vyaratswe abakozi bayo mashirahamwe n'abayarongoye babishikiriza igipolisi. Muri ico gisata nyene intwazangabo 30 z'ibisata bitandukanye vy'ubushikiranganji zaronkejwe inyigisho z'iminsi 10 kujanye no gutegura imigambi, kuyikurikirana no kwisuzuma, hamwe no gukurikirana ingene abakozi barushanya gukora mu buzi. Mu bijanye no gushira mu ngiro umugambi w'igihugu wo guteza imbere umukenyezi, igisata kibijejwe co mu bushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe caratunganije uruganda rwo gushira Ahabona no kwemeza icegeranyo cerekana ingene ishirwa mu ngiro ry'umugambi ndangabikorwa uhera mu 2011 gushika mu 2013 mu bijanye no guteza imbere umukenyezi muri ubwo bushikiranganji ryagenze. Umugambi mushasha uhera mu 2018 ugashika ku 2020 hamwe n'integuro n'ingene udoshirwa mu ngiro biriko birategurwa. Mu bijanye no gukaririza ubwenge abakozi, bisongerezi 149 bitegurira kuba inyamiramabi zizejwe amatohoza y'ivyaha barangije inyigisho mu kwezi kwa gatanu zabere mu kigo c'inyigisho co mu Gatumba.
gushika ubu bariko barimenyereza mu bisata bitandukanye vy'igipolisi no mu makomisariya y'amakomine. Muri ico gisata nyene igipolisi kijejwe gucungera inzego carasohoye umugwi ugira 10 w'abapolisi bize ibijanye no gucungera ubuzima bw'indongozi. Haratanguwe kandi inyubako z'ikigo c'ishuri kaminuza y'igipolisi iri mu mitakataka mu ntara ya Bubanza, aho ibirasi bibiri biriko biraherahezwa kubaka. Mu kurangiza ubushikiranganji bw'umutekano bukina no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe burasubiye kwiyemeza ko Atatu butazokora mu kurwanya no kurandurana n'imizi ubugizi bwa nabi hamwe n'iterabwoba iyo bizozanana hose. Muri amezi ya Mukakaro, Nyandagaro na Nyakanga y'umwaka wa 2018 hazokongerezwa inguvu mu bijanye no kurwanya inzoga zitemewe n'amategeko, kuko hakiriho aho vyibonekeza ko ari intambamyi ikomeye ku mutekano no mu magara y'abantu.